kaze muri mwanya burunga kaze wumviritse ukuri wahishitwe kugira ntutere imbere. Aya n'amahigo ya kabiri. Bimenye Burundi Communication Center ni kazoza kuri twese. Iganiro nibimenye naco bitwaye mugitegurirwa na Tade Nzigamasabo mugishikirizwa n'ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center BBCC. Bimenye Burundi Communication Center ni kugawe, ni kuganje, ni kugabarundi twese. Tagara rusagambe urwaruka turi nyuma yawe. Bakonze b'ikiganiro bimenye naco bitwaye turasubiriye kabaramutsa. Mu Kirundi barayamaze bati ugayibuye ari cyugwara komviriza. Inyuma yaho abariko barashinga ubwami bw'abahima bafatiye igihugu ca Kenya batagwanye kubera kwikika inyuma y'amatora, bari bateguye no kubikora ku gihugu ca Tanzania. Babonye abo baciye ko batagiye mu bitoza, baca bategura guhungabanya amatora kugira ngo habe akajagari, bace binjirira muri ako nyene basaba intwaro z'amagaburanyama. Izo nazo zihabaye bamwe bazijamwo bagiye guca amafaranga, mu gihe abandi bazijamwo bagamije gusenyura abo batavuga rumwe. Ivyo bakabikora bishimikije ibintu bitatu: ubukunzi bw'inda, inda y'inzoga, n'irari ry'igitsina. Ivyo bintu bitatu niko birahurumbirwa, ariko ugezaho ubona ivyo uko bisumba igihugu cakuvyaye, umenyekanye abageze ko ukugwa mu mabanga yose y'igihugu ugashikwa mu mabanga y'ivyo wihebeye. Kuko igihugu niwe muvyeyi wa mbere twahawe n'umuremyi. Guhemukira igihugu cawe ntaho bitaniye no guhemukira umuremyi. Igihugu tukironka kugira ngo tugitunganye, hanyuma tukigwanire. Abo turwanya nabo bakaba bari mu ibiri. Hari abansi bava hanze yaco, hari n'abansi bava hagati mu gihugu. Abo nabo uburyo bamenyekana ntibugoye na gato, nuko gusa atari cyo turamutse duca hirya no hino. Muri iki kiganiro Bimenye Burundi Communication Center iza kuba yagira kuri kahise k'igihugu abahima bariko baragira amajanja. Ico naco ni igihugu ca Tanzania, igihugu caremewemwo abantu ba mbere nka Edeni y'umuremyi. Ico gihe cari kigikwiye kuko abakoroni ntibari bwajanjagure Afrika. Ahari umurima wa Edeni hose ubu hari ibihugu vya Tanzania, Burundi, u Rwanda, Uganda, Kongo, Zambia, Malawi, Mozambique na Angola, hamwe n'igihugu ca Kenya. Aho niho hitwa ubu mu karere k'ibiyaga binini. Ivyo biyaga binini navyo akaba ari ikiyaga ca Tanganyika, ikiyaga Nyasa, ikiyaga Victoria, hakaba n'ibahari yitiriwe Abahindi, Ocean. Inyuma y'imyaka y'ubukoroni bw'Abongereza, ako karere ka Edeni kakaba kagabuwemwo ivyo bihugu twababwiye. Igihugu cagumye citwa Tanzania, kikaba ubu kirimwo intara zikurikira. Mu buseruko hari umugwa mukuru witwa Yerusalemu, aho ni mu rurimi rw'Ikiyahameye. Mu Gifaransa bacise Jerusalem, mu Carabu bacise Dar es Salaam, mu Kirundi bacita igisagara c'amahoro. Ariko ayo yandi mazina yose abakoroni barayanyegeje. Ico gisagara gica kigumana izina ry'Icarabu Dar es Salaam, kuko Abarabu bahabaye umwanya atari muto usumba w'Abanyaburaya bahamaze. Ico gihugu ca Tanzania gifise umugwa mukuru wishikira kw'ibahari Indiano. Hirya gato uja mu buseruko ugacushika mw'izinga ryitwa Zanzibar. Ryahavuye ryifatikanya n'ico gihugu, cahavuye citirirwa ikiyaga Tanganyika. Bimaze kuja hamwe ico gihugu gica citwa Tanzania. Gushika ubu ico gihugu ca Tanzania gifise intara zitwa uku: Tanga, Arusha, Bukoba, Mwanza, Kigoma, Tabora, Dodoma, Iringa, Msumbawaga, Mbeya, Songea na Mtwara. Imbere yuko abakoroni batabagura Afrika bagaca imbibe, Abarundi n'Abatanzania bari bamwe. N'igihe agiriyeho imbibe, hari uturere turimwo Abarundi twometswe kuri Tanzania. Aha tuvuga akarere ka Kigoma karahahoze intara ya bugufi. Inyuma yo gusubirana intahe yo kwikukira, ako karere karagize akamaro kuko Abahima mu mugambi wo kwigarurira Edeni
bayigire ubwami bw'abahima babanje kwigarurira Uburundi n'ubwami bwabwo kuva 1960 gushika 66. Inyuma yaho batangura umugambi muremure wo kwica ababantu kugira ngo bazobatwara ibihugu, gutyo umuvumo Nowa yavumye Kanani bawurenge mu kuhafata bakoranye n'Imana y'inka, Imana muremyi bayishitse ku ruhande. Kuba rero abantu baremewe muri Edeni bagumye banyegezwa uko kuri, byaroroheye abahima gufata ibihugu atari bike, ariko gutabagwa kw'akarere kose Imana muremyi yateguye ko kobera mu mutima wa Afrika mu gihugu c'u Burundi, kuko naho abahima bari baratakanze Burundi, umuvumo wa Kanani wahavuye wongerwa ko umuvumo wa mweranda Perezida Melchior Ndadaye mu 1993, igihe umuremyi yamuhagurutsa kugira ngo yubake Burundi bushasha. Abahima bo mu karere bamuja ko baramwica, bamucumita imbugita mu rubavu, amaraso bagira basese arayareka mu kiganza, acara yabatera abamenyesha nuko ari yazobahumira. Kuva rero mu 1961 bica Rudoviko Rwagasore, abahima bari bamenyereye ko bica abantu b'Imana bikijana, ariko bageze kuri iyo simbo y'inuma, umuremyi yari hagurukiye ahagurutsa abafata ibigwanisho, igihugu kiragwanirwa, ivumbi riratumuka. Gushika umwaka abahima bemera ibiganiro byo guhagarika ingwano mu 2003, ariko byabonetse ko bari bayihagaritse bariko bategura kugisubirako mu 2015, ariko naho nyene basanze hakiriho abazi iyo igihugu cavuye badashobora kukiguza indya z'umunsi umwe canke inzoga z'umunsi umwe canke igitsina c'umunsi umwe. Mubake tukate abasi barakaka, inkoko mukumira amazi arangamiza. Mubake tukate abasi barakaka, ukwezi kwagaca kicariye kuyicakira. Mubake tukate abasi barakaka, inkoko muguhona isuzika n'ibisiga. Mubake tukate abasi barakaka, ubibe tuzibire kumitumba dukanure. Mubake tukate abasi barakaka, uvuga ngurukana bumenyi wame turisiye. Mubake tukate abasi barakaka, kuguma n'ubumwe akicuruko karuva imbere. Mubake tukate abasi barakaka, tureke kwiyanda igihugu nibanga. Mubake tukate abasi barakaka. Ivyo vyatumye Uburundi buguma mu ntumbero y'uhoraho. Abahima bamaze kubona ko iki gihugu gifise abakigwaniye, baciye baja kuba barasarira ahandi kugira ngo batuzunguruke, baca baja kudurumbanya Kongo. Ubu bisa n'ivyabataye kuw'amazi, kubera uwegereye Uburundi aramoterwa n'ubutwari bw'abarundi. Ivyo vyatumye banategura kudurumbanya Tanzania kugira bapime ko nayo yamaze kubona ibanga ryabo. Ikibonekeje nuko Tanzania ifise abenegihugu batazi umwansi w'aka karere, kugira ngo bashobore kumugwanya nk'uko mu Burundi twamuvugutiye umuti. Ni kuri iyo mvo ishiramwe Bimenye Burundi Communication Center ryahagurutse kugira ngo ritanga amakuru kugwaruka rwa Tanzania rutazi zabereye hano mu karere, zibonekeje rutanguye kwiyamiriza umugambwe watumye abavyeyi bago baruvyarira mu gihugu c'iteka nka Tanzania, mu gihe mu bindi bice vya Edeni abahima bariko barakinda bagaramye kugira ngo bafate akarere kose. Zo ntambara bateza zikaba zaguyemwo abantu benshi, bica bigirwa kamizwe n'ingoma ya Ruhinda, gushika umunsi BBCC yahagurutswa kugira ngo ibanga ribi ryose rije ku mugaragaro, abantu bamenye icasongo yihwa, hanyuma babeho bazi ko iyo wasa kugwanira igihugu ucakwa. Twarize kandi twaramenye igihugu n'igitangwa kiragwanirwa, icaha kiruta ibindi rwacazwa. Nubirarite twazaje tuzinzi, tugenda gute twazaje tuzihugu mukunyabaga. Ibaze nawe mukunyabaga, ibaze nawe
kwa njandwa bakumyabaga mukico mwaharaniye mukarara rubunda w'insinzi iboneke mwirinde kwa njandwa bahumure mwebwe mwarurwanye bonera kure kubuza umugambwe mwirinde kwa njandwa mwirinde kwa njandwa igihugu n'igitamba kiragwanirwa semidede kudede yagitoye mw'ibarabara nico bayisorore nico bayitsindize nico bayigemuriye yarakigwaniye cha Tanzania rero mu kuvuga kahise kaho hantu duhera kera narindi umuremyi akeremera abantu ku isi mu kabande kiswe Orduvai mu buraruko bwahitwa ubu Tanzania aho ni naho igihugu cyacu cy'u Burundi cyari giherereye nta mbibe zariho kandi naho zaroyeho isi ntirimuka bisigura ko aharemewe abantu ba mbere atari kure yahiswe Uburundi kahise k'ico kibanza kakaba karanyegejwe mu vyandiko ukuri kwaho kukaba kwazimanganijwe ku mugaragaro mu kinjana ca 18 aho abakoroni baziye kuducuri ku mutwe abantu bari baba muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko bari bafise ururimi bavuga rugizwe n'ibintu bitandikika ari naco gituma abakoroni batanabitahura baca bazana indimi zabo ngo tuzige naho izo ndimi twazivuze abantu bo muri aka karere baracavuga urwo rurimi nawe ushobora kuba unaruvuga utazi ko ari ururimi rwa kera amwe mu majambo acibonekeza uyavuga mu bihe bikurikira iyo ushavuye uri imyoza gira wumve hamuvyandike navyo ushobora iyo utangaye cyane uravuga uku n'ivyo ntushobora kuvyandika iyo wumvise ibintu binuka uravuga uti vyandike navyo nyene navyo ushobora n'ayandi majambo menshi uwo yagira ko icigwa coba ari icigwa gikomeye cyane urwo rurimi rwari mu miryango y'indimi yitwa Kwasane ruvugwa gushika muri Afrika y'Epfo benshi mu bavuga urwo rurimi bahavuye batembera hirya no hino barateba bararuvanga n'izindi ndimi bagiye barumva gushikaho havuka ayandi majambo bamwe mu batembereye bavuye aho umuremyi yabaremeye barateba barakwira mu gice ca Afrika y'umanuko cyose byo bise remigration bantu byo bikaba byabaye gushika mu kinjana ca 5 imbere yo kuhaba kwa Mesiya imbere yo kuvuka kwa Mesiya igice ca Afrika y'uburaruko cyaratewe n'ubugaragwa kuko abaho basenga ibigirwamana bisa n'inka abo ico bari bafise kiranga imana yabo ni gitungwa citwa inka baciye batangura kwimuka baza bakurikirana uruzi rwa Nile ruvuka hano mu Burundi bashika basanzara mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko na cyane cyane ko hari ibiyaga binini bituma hatabura ubwatsi bw'inka abambere bahashitse baje bitwa abamasayi kuko inka zabo nizo zasabwa kugira ngo hatangwe ikimazi kuko zitwa ibimasa mu rurimi rw'ikinyafrika ivyo bikoko vyari mu bisanzwe bitangwa ko ibimazi n'abanagada bamaze kubona abatunzi b'ivyo bikoko babashwayemwo babataziriye abamasayi bamaze gushika mu karere barandukije bamwe mu bo bahasanze gusenga inka
abo nabo nabari mu miryango y'abimukira bitwa abagogo n'abahehe. Abo rero bagumye babaho nk'abimukira gushika umukoroni aje agatangura kubagira abagenzi. Ibyo byose byabera hagati mu bwami bw'abanagada, ariko ku mbibe harashikira abanyamahanga bazananye mu buseruko bazanywe no kudandaza. Gisagara ca mbere bakoreyemwo ivyo kudandaza bacise Rapta. Ubu hari intara yitwa Tanga mu bwinjiriro bw'uruzi rwitwa Rufiji. Ubwo nago rutemba ruja mu karere kitwa Azania, hadandariza abaromani n'abandi bazungu bava mu Bugiriki n'abava muri Egiputa n'abava mu ntara yitwa Fenisi. Urudandaza rwagiye gukomera igihe haziye abandi badandaza bavuye mu kigobe c'Abarabu no mu Buhindi, bashika bafata akarere ka Tanga nako kitwa Azania, kukavuga bakahita Tangazania. Abo nibo bazaranye n'umugwizatunga yitwa Zanzi, yashitse ashinga akabare karimwo n'agahoteli gatoyi, ahavuye hitwa izina ryiwe akabare ka Zanzi, mu Congereza Zanzibar. Abo barahaba, ariko muri iryo zinga imiyaga yarababangamira cane cane hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane, bagaca babanza gusubira iwabo. Abo badandaza bavuye babona ko binjiranye muri ako gace bazohatungira, kuko basanga abantu baho bariko bakinisha ubutare batazi n'ivyo ari vyo, urinzahabu, amasenge y'inzovu, ibiti vy'agaciro mu mashamba, inshato z'ibikoko bariye, amashashara. Baca batangura kubigura, mu nyuma ubuzi cagurisha akagurisha abo yavyaye. Ari naho ijambo umuja ryatanguye gukoreshwa. Umuntu yaba umuja yagurishijwe nabi wabo, baronse ubutunzi bakazobujana kumucungura, agasubira kuza mu muryango. Ico gihe aka karere kabamwo abitwa ababantu, kandi bari babanye neza n'abo banyamahanga. Zaranashika bagahana abageni, ari naco catumye havuka ababantu bakwa gusa n'Abarabu muri ako karere ka Zanzibar. N'umuryango wa Perezida Samia Suluhu ukaba ari umwe mu miryango y'Abanyafrika yatanze abageni kuri abo banyamahanga. Kuva mu kinjana c'indwi gushika ikinjana ca 15, uduce twinshi tw'aka karere twari twamaze guhindurwa amareta y'abadandaza. Ntibavyita amareta, bavyita amakontware, aho baharurira amahera. Hano mu karere amakontware yarahari, inkuru ya zose yitwa Kitara, niho twita ubu EAC. Ku nkengera z'umugabane hari ayandi makontwari mato mato, harayo bavugiramwo indimi zihuza abanyamahanga n'Abanyafrika, na cane cane ururimi rwitwa kwa n'urwitwa sa. Izo ndimi zimaze kuvangana zikaba ziswe kwasa. Kuva mu kinjana ca 17, bamwe mu badandaza bari bamaze kumenyera kuhaba, baca barashinga ruraguma bubaka utumeza bagurirako ibintu, ari natwo nyene baharurirako n'inoti, mu gifaransa twiswe amakontware. Abadandaza benshi bavuga Icarabu, bamaze gusanga Abanyafrika nabo bavuga ikiyahameye. Izo ndimi zibiri zaranywanye, aca havuka ururimi rwiswe Igiswahili. Aho niho ijambo Kalaba ryavyaye ijambo Karibu. Karibu naryo abakoroni baca barihindura mu gifaransa Kerubin. Abakerubin nabo bakaba ari umugabane w'abamarayika baramvuye amababa kugira bakwakire uje kuba mu gihugu c'amahoro. Ibirindiro vyabo bikaba vyari mu gace karimwo igihugu ca Angola na Mozambique. Gisagara c'amahoro cari kizitijwe inzu z'amabuye ku buryo ata munyamahanga yokivogera. Izo nzu aho zari ziri abakoroni bahise Zimbabwe, ariko iryo jambo rivuye mu Giheburayo cahavugirwa aho inzu z'amabuye zitwa mu Giheburayo Zimbazamabwe. Abadandaza b'Abarabu ntibigeze bahavogeraho, naho benshi bari baje bahunga intambara zatewe nuko hari haba Mizurima bariko barapfa ikibanza c'uwosubirira Mahome, abandi bita Muhammad. Kuko naho batemera Mesiya nk'uwabacunguye, barabwirwa ko ibisagara vy'ubuhungiro biri mu karere kari nyuma y'inzu z'amabuye. Aho naho uharenze waca winjira mu karere kabamwo abamarayika
muri Angola ubanje kujabuka ikiyaga c'inkuba zirasana Rake Nyasa ukacibona gushika aho bita mwijuru uciye mu gisagara c'imbeya z'umuriro umusozi wo kuvuganira ko n'ubwami bw'ijuru nawo ukaba wari mu buraruko bw'iyo ntara yitwa Mbeya ukaba n'ubu witwa Tabora aho niho Mesiya yahindukiye isura hasigaye gato ngo agende Dar es Salaam ariyo yitwa Yerusalemu mu gihe burayo kuri uwo musozi Tabora abakurambere baramubonekeye Musa na Eliya baramuremesha ko azoshitse kugomba k'umuremyi mu gucungura ababantu ikindi twemenya nuko ahari umusozi wa Tabora hegereye cyane Uburundi nihirya gato yahitwa Kigoma aya makuru yose BBC ikaba yashize mu rurimi benshi bumva kubera abahima batanguye kuvyonga igihugu c'amahoro buca kabiri uzokumve babesha abatabizi ngo basekuru babo barakibayemwo none ngo bagira bakibohoze igihugu ca Tanzania abahima bakijemwo bakurikira ubwatsi bw'inka ku nkengera z'uruzi rwa Nile barashika no mu bwami bw'u Burundi bagerera mu bumanuko ariko baguma mu gahinga bagisha ubusho bwabo bw'inka n'umwaka Mesiya yavuka bakaba batari kure yaho yavukiye ico bikoze ntibari bamenye ibibaye umuremyi acata mu marayika wiwe kubabwira ko havutse umwami w'amahoro kugira ngo nabo bamenye ko igihe cyo gushira imbere ubwicanyi igiheze aho hose kwari kugira ngo bave inyuma y'inka bagize ibigirwamana mu njiri ya Luka kuva mu kigabane ca kabiri umurongo w'8 gushika ku wa 18 inyifato abo bungere b'inka bagize bumvise ayo makuru na urashobora kuyisomera nkuko vyatohojwe no mugiriki yitwa Luka Mesiya ntiyaraje gucungura ababantu gusa nabo bungere b'inka barimwo nico gituma baronse intumwa ibibabwira kugira ngo umuvumo wa Kanani barabe ko wobavako kuba Mesiya yavutse aryamye mu bwato bw'inka cari ikimenyetso c'uko niyo mana yawo y'inka idashobora kubaho tabanje kumuryako ariko ntibabitahuye bo bivugiye ko boje Yerusalemu kuraba ico kintu cahabereye Luka nawe mu kuvyunyura yanditse ko uwo mucunguzi yavutse yitwa Yesu kandi Matayo mu kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 23 yanditse ko umuvugishwa Yesaya yavugishijwe ko uwo mucunguzi azokwitwa Immanuel bisigura Imana ibana natwe ubuzimire bwinshi bw'ivyigishijwe n'amadini bukaba buzingiyaho tugarutse ku vyo twarimwo Mesiya yamaze kugandagurwa akarere yavukiyemwo karabaye ikirimbiro ry'ubwicanyi bwinshi gushika n'abaromani barahahunga n'abantu atari bake barasabagira bakaba basubiriye kuhagaruka inyuma y'imyaka 70 ico gihe niho basanga abarabu barahubatse baca barahabana bubahana kuko ntibashobora kubagwanya umwe wese yemera imana yiwe ico gihe abaromani n'abarabu bari mu ntambara zidahera abaromani bagasenga imana y'izuba isengwa ku munsi wayitiriwe Sunday abarabu nabo bakemera imana y'ukwezi yabemerera kuzobaha abagore benshi barongora nayo igahimbazwa ku munsi wayitiriwe Venus Day ari naho havuye ijambo ry'igifaransa vendredi umunsi w'imana y'abarabu abanyafrika baca baramenyera ko ari umunsi wa gatanu umunsi w'imana y'abaromani nawo ucuba uwo bise umunsi w'indwi uwitwa dimanche mu Congereza Sunday mu gihe umuremyi wacu ata munsi n'umwe adakwiye guhabwa icubahiro kuko iminsi yose niyo umuremyi dukwiye kwama tuyikora ko ibikorwa bihesha icubahiro umuremyi wacu igihugu ca Tanzania rero kikaba arico cagumye ku muremyi ivyo kwemera izindi mana bikaba vyinjiye biva mu izinga rya wa mudandaza Zanzi ari ryo Zanzibar abarabu bari basigaye bita iryo zinga Zanzibar bashaka kuvuga ko ariko gace baboneyemwo umuntu yirabura iryo zina rica ritangura kumenyekana rirateba riraba izina ry'iryo zinga gushika n'uno musi bamaze kuhaba baravanganye abarongorana bararongorana baravyarana carabona igihe burayo bica biravangana
hamwe n'ikiahameye bica bivyara ururimi rwitwa igiswahili. Na n'ubu igiswahili ni ururimi ruvugwa cyane muri Tanzania ariko kiracavanze n'amajambo y'icarabu. Ibindi bisagara vyaciye bivuka kubera urudandaza, ivyo bisagara bikabamwo abanyafrika n'abarabu. Uko niko havutse ibisagara bikurikira: Lamu, Pate, Pemba, Zanzibar, Marindi, Mombasa na Sofala. Abaperse bo mu bwoko bw'abashirazis baciye baza kugerera hitwa Kirowa. Kirowa iraba igisagara gikomeye cyane mu karere kose, ni naho hadandarizwa amasenge y'inzovu n'amenyo y'imvubu. Inzahabu zava hitwa Sofara, ubu ni muri Mozambique, bazishora mu bihugu vya Buraya no mu bihugu vya Aziya. Ico gihe igisagara ca mbere cari cubatse neza ku isi yose cari igisagara ca Kilowa. Ahandi hari hateye imbere cyane hari zinga rya Zanzibar. Irari ryo kugura ubutare ryatumye hacibwa utuyira dushika hagati muri Afrika gushika barashika mu karere k'ibiyaga binini, aho ivy'agaciro vyose babigura rumwe bagaca babishora muri Aziya ni Buraya, naho batangura kubaka nk'uko babonye ivyo bisagara vyubatswe. Ivyo bisagara vyavuye bitangura gucanamwo bapfa ivyo bagurisha, intambara zica ziratangura hagati y'ababantu, bica bituma badashobora kugira urunani ngo bagwanirize hamwe abakoroni b'abanyaburaya. Bahavuye bigira inama yo kwishikira aho hantu babwirwa ko ari mw'ijuru uhakura ubutunzi bwose ushaka. Abakoroni ba mbere binjiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko, aho isi yose yari izi ko ariho Imana muremyi yibera, babaye abo mu gihugu ca Portugal. Aho hari kuva 1498 bagiye kuhava bitabavuye ko mu 1729. Bakunze b'ikiganiro bimenye naco bitwaye, aha twatanguye kubabwira ibinyegezwa bikomeye cyane twababikiye, kuko benshi nimwotahura ivyimirije gushikira Tanzania bitewe n'abahima benshi bashobora gukoreshwa batazi ko bagira bakore mu nyonga z'umuremyi. Bimenye Burundi Communication Center irababuriye, umunsi muzobona ibihugu vyinshi vyakikije ico gihugu ngo bigitere, Uburundi busigaye hagati, niho umuremyi azoca mu kubahindura inkingi z'umunyu. nta nkeka kutabuze ico usigaranye mu bishobora kuguteza imbere. Terera iki kiganiro gishikire n'abandi, uzoba ufashije abandi nabo bashikirwe n'izi nyigisho. Muzomenya ukuri nako kubagira bidegemvya. bimenye naco bitwaye. Wowe ushaka kwidegemvya muri mwemu, umviriza ikiganiro bimenye naco bitwaye. bimenye Burundi Communication Center, Sagambe